Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvura Idahita TV na cane mwebwe musanzwe mukunda ndetse mukongera mukanakurikirana ikiganiro yaga muganga gifise intumbero yo kubashikiriza inyigisho n'impanuro ntungamagara. Amagara meza, kugubwa neza no kuranirwa nivyo ndabipfurije mu vyanyu no mu banyu aho muherereye muri kano kanya. Nkuko mubibona kandi nkuko muvyumva, ni jewe Janvier Manirambona muteramanye muri kino kiganiro, nkaba ari jewe nkunze kugitunganya no kukibashikiriza kuri Ntamvura Idahita TV hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi za Facebook, za YouTube, za WhatsApp page yacu n'ahandi hatandukanye. Ndabaha ikaze rero muri kino kiganiro yaga muganga cacu cuno musi, aho tugomba tuganire ku vyiza canke ku nyungu zishika kuri zitandatu turonka mu camwa c'ivoka. Amavoka ni kimwe mu vyamwa ngaha mu gihugu cacu bigwiriye, biboneka haba mu gisagara, haba novuga ngo na ruguru mu misozi. Nizera yuko ata murundi yoba ariko arakurikirana kino kiganiro atazi ikino camwa canke adahora kironka, naho uburyo bwagoye, naho ngaha mu gisagara canke no mu bisagara bitandukanye vya kino gihugu amavoka ashobora kuba azimvye, ariko ndizera neza ntakekeranya kure kimwe mu vyamwa umuntu yavyitumye agapanga programme ashobora kuronka bivanye yuko naho bizimba bitazimba cane. None rero twagomba turabire hamwe kuko ni vyiza mu ntumbero kugira ngo tumenye ingene dushishikara kubungabunga amagara yacu, tumenye ngo mbega ivyo dufungura birimwo ibiki kandi bitumarira iki. Ivyo birafise impamvu. Aha murabona yuko ndi muri pharmacie, iyi miti sinoyibigisha ngo mufate gutya ngo ivura ibi nibi. Iyi uwoshaka kuyimenya yoja kw'ishuri akamara imyaka 4 canke irenga nk'iyo namaze ndiko ndiga ibintu bijanye n'amagara y'abantu, kuko ibi ntivyo kwigishizwa ku marezo sociaux. Ariko ibi bindi bijanye n'ingaburo ibereye, bijanye n'imfungurwa, ni ngombwa kandi n'inkenerwa, kandi birashoboka kubikurikiranira ngaha ku mbuga ngurukana bumenyi kugira ngo umuntu amenye ivyo ahora yihereza mu buzima bwiwe bwa misi yose, amenye n'ico bimufasha canke se bimumarira. Rero icamwa c'ivoka kirafise inyungu zidasanzwe ku magara yacu, kandi mu gice ca kabiri ca kino kiganiro tuzorabira hamwe mbega hoho umuntu yofungura ivoka ku rugero rungana gute. Hari igihe umuntu yokwiyumvira ngo naho yorya 5 ku munsi nta ngorane, naho yozirya imisi yose nta ngorane, ariko mu gice ca kabiri tuzorabira hamwe mbega none rero umuntu yofungura ivoka ku rugero rungana iki. Ubu rero twagomba turabire hamwe inyungu za mbere ivoka idufasha kubijanye no gutembera kw'amaraso mu mubiri, canke se kubijanye n'ingene umutima utembereza amaraso mu mubiri. Ibyo twokuta ngo ni amagara, canke se twokuta ngo ni santé cardiovasculaire. Amavoka canke se ivoka ngo rirafise ingene rigabanya ikinure kibi citwa LDL, ni kuvuga cholesterol yitwa LDL. Sinavuze amajambo yose. Hanyuma kandi ngo ntaheza ngo agarukire ku kugabanya ico kinure kibi gishobora gutera ingwara, gishobora kuzibira mu mitsi, gishobora gutuma umuntu agwara ingwara za gute n'izindi ngwara zitandukanye kumbure zituruka ku kubera yuko umuntu afise ibinure vyinshi vyazibiye mu mubiri, mu mitsi, mu maraso. Ngo ahubwo ngo ivoka ngo irabandanya ngo igaca yongereza ikinure ciza bita ngo ni cholesterol LDH. Hanyuma kandi kuri ivyo bijanye n'ingene amagara y'umuntu yifashe mu bijanye n'umutima, n'ingene umutima urungika amaraso mu mubiri, n'ingene amaraso atembera mu mubiri, ngo ivoka rirafise ico bita ngo ni potassium, icunyunyu citwa potassium. Hama kandi ico gicunyunyu citwa potassium ngo kiraheza kigafasha ngo mu kugira mu gufasha kugira ngo umutima utere neza, habeho pression arterielle iri régulée, imeze neza, iri ku muvuduko mwiza. Murumva yuko rero aho hantu naho nyine hadasanzwe asangwa icamwa c'ivoka kishobora kudufasha, kigafasha umutima wacu gukora neza, kigafasha amaraso ya gutembera neza, kigafasha kugabanya ikinure kibi, kigafasha kongereza ikinure ciza. Murumva yuko aya mavoka nayo nyene
afise ikimaze kidasanzwe ku magara yacu. Ikindi kigira kabiri twagomba kurabira hamwe ni cuko ngo amavoka asanzwe asanzwe ngo afasha mu bijanye na digestion natwe kuvuga ibijanye n'ihoka ry'ibifungurwa. Ivoka burya ngo ngo riratuma umuntu yoroherwa mu ivyo yafunguye, ivyo yariye, ngo biratuma kandi ngo mu mara hiwe hamera neza iyo umuntu yafungura ivoka. Nasiga naho hasigaye ko tuzorabira hamwe mbega umuntu akwiye gufungura ivoka ku rugero ngana gute. Hanyuma kandi ngo ivoka kuri ibi bijanye nyene na digestion na satiete canke ibijanye n'ingene umuntu yumva ko ahaze canke adahaze, burya ngo ivoka ngo irongera ngo igafasha ngo umuntu ngo akumva umengo arahaze iyo yariye ivoka, ngo irafasha gutuma umuntu amara umwanya munini yumva yuko ahaze. Ico kintu rero burya ngo si kibi, ntiba yatumye ngo mu nda hiyugara, ahubwo birashobora gufasha mbere wanashaka ngo nk'iyo umuntu akeneye kugabanya ibiro canke se ubunini. Turaza kubiraba mu ma point akurikira canke se mu zindi ntambwe zikurikira canke se mu bindi bikurikira mu zindi nyungu ivoka idufitiye. Urumva rero ngo ivoka iratuma umuntu nk'ubu yayiriye nko mu gatondo akaza gusonza atevye. Ico naco rero kirashobora gufasha mu kugira ngo umuntu ngo yirinde canke se ngo akontorore agenzure vya biri ngo vyo kuguma ngo atoratora utwabonye twose. Urabona hari ukuntu umuntu ashobora kuguma abonye akakarenganya kagura, abonye utwema, abonye udufiriti turenganye, abonye utubenye, abonye imihwi, abonye ugasanga umuntu aguma atoratora rikaza kurenga asesaguye amafaranga menshi arya ubutu na turiya, ugasanga ntiyubahirije igihe co gufungura kumbure. Rero ngo ivoka kubera uko kuntu ngo umuntu yayiriye ngo yumva kumenga arahaze kandi akamara umwanya muremure yumva ko ahaze, murumva ko ngo bifasha kwirinda ngo gutoratora kurya utwari two twose ubonye kugumurya. Nuvuga ko kugumurya agagura niko kombe novuga mu kirundi kimeze nkaho mengo kiratitura iryo rivuga gufungura canke se kurya. Iyindi nyungu igira gatatu ni yuko burya ngo ivoka ngo rifasha ngo indema mubiri, amavitamine n'ivyunyunyu tuba twafunguye mu zindi mfungurwa, ngo iyo tufunguye n'ivoka ngo iryo voka rirafasha ngo vya vyunyunyu na amavitamine yo muri za mfungurwa zindi twafungura kugira ngo zinjire neza mu mubiri, habeho ico twita mu gifaransa ngo ni absorption des nutriments. No kuvuga les nutriments et les vitamines ziraba bien absorbe iyo twariye amavoka, iyo twariye ivoka. Mbere munyemerere mvuga ivoka kubera tuzobona yuko mbere no kurya umuntu adakwiye kurya amavoka menshi. Rero ngo iyo umuntu yafunguye ivoka birafasha cane gutuma amavitamine nka za vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine K canke K, ntumbaze niko novuga ko muri mu kirundi K, izo zose ngo ziba ziri mu bindi bintu tuba twafunguye, ngo biraheza bikagira ngo bikaronka ingene vyinjira neza mu mubiri ukabikoresha ukavyikora ko kubera yuko vyoroherezwa nuko twariye ivoka. Vyumvikana ngaha rero yuko umuntu atarya ivoka ataronka ikintu corohereza ya mavitamine kwinjira neza mu mubiri ngo umubiri uyakoreshe uyikoreko maze atugirire akamaro. Iyindi nyungu igira kane ngaha ni yuko ngo ivoka ririmwo novuga ngo vyankenerwa vyinshi mu vy'umubiri ukeneye. Umubiri bambe nako ivoka ririmwo ngo vitamine B9. Iyo vitamine B9 siyo yonyine iri mu ivoka, harimwo n'amavitamine nka vitamine E na vitamine C na vitamine K na vitamine B. Izo zose rero zirimwo ngaha muri ino voka. Muca mumva yuko rero ayo mavitamine yose ari muri ivoka adufasha gushishikara kugira amagara meza. Ikintu ca gatanu gikurikirwa n'ica gatandatu kugira ngo duhave dusozera kino kiganiro kitubwira ku nyungu canke ako kamaro ivoka rifitiye amagara yacu, ni cuko ngo kubibungenze, abakenyezi bibungenze ngo ivoka rirakenewe cane gose kurifungura kubera yuko ngo muri iryo voka harimwo ivyo twokwita ngo ni acide folique. Iyo acide folique nayo irafasha cane mu bijanye n'ingene umwana ari mu nda akura atera aja imbere.
murumva yuko acide folique iri mu ivoka igirane ifasha umwana gukura neza ari mu nda ku bakenyezi bibungenze. Rero murumva ko umukenyezi yibungenze akwiye kuzara araronka akavoka agafungura ivoka. Ica gatandatu arico ca nyuma muri bino bintu bitandatu twabateguriye vyerekana inyungu ivoka rifitiye amagara yacu, nuko ngo ivoka ridufasha rero ngo gukontorora kugenzura ubunini ubuvyibuhe bwacu kugira ngo ntitugire ubuvyibuhe ndenzarugero. Burya ngo naho ivoka ririmwo novuga ngo ibinure, ariko ngo ivoka burya ntiririmwo ibinure bibi, twabonye ko ahubwo rigabanya ibinure bibi rikongereza ibinure vyiza. Hanyuma kandi ngo naho ririmwo ibinure burya ngo ntiritera ngo umuvyibuho urenze cane, ngo ahubwo ngo rirafasha kugira kugenzura ubunini bwacu ubuvyibuhe bwacu. Kubera iki? Kubera kwa kuntu umuntu yaririye aguma yumva umenga arahaze. Burya umuntu aguma yumva umenga arahaze rero bica bituma amara umwanya muremure atabindi bintu akeneye gufungura, akumva yokwegumira gutyo. Gutyo rero iyo umuntu ataguma ryagagura twabonye twose, aguma atoratora twabonye twose, bica bituma atinjiza mu mubiri wiwe amaglycide menshi. Ayo maglycide menshi rero niyo aba aheza akagira agatuma umuntu avyibuha, akagira ibinure vyinshi, akagira ubuvyibuhe ndenzarugero. Murumva rero ko rero ivoka ari ikintu kidasanzwe, rifise akamaro kadasanzwe ku magara yacu. Bakunzi ba Yaga Muganga, ikiganiro cacu cuno musi naha tugisoreje. Mwebwe mwagikurikiranye turabashimiye cyane, bashasha mushande kuri sabone cyangwa subscribe bivanye n'ururimi telefone zanyu zirimwo, kugira ngo mushishikare kuronka ibiganiro vyacu. Ibisigaye mushishikare mwihereza ivoka. Wahora ko muri bifata ibisanzwe ukabona umengo ntaco bimaze, ariko zuracishamwe naho zoba zazimvye mu ndwi indwi ntihere udafunguye ivoka. Mu gice c'ubukurikira tuzorabira hamwe mbega umuntu akwiye gufungura ivoka ingana gute ku munsi canke mu ndwi yose umuntu yorya ivoka ingana gute. Nuko ndabikebanuye naho utaha mu kiganiro Yaga Muganga canke no mu bindi biganiro bisanzwe bicishwa kuri Ntamvurida TV nakagaruka. Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvurida TV na cane mwebwe abakunzi b'ikiganiro c'amagara y'abantu Yaga Muganga. Amagara meza, kugubwa neza no kuranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Nkuko mubibona ni jewe Janvier Manirambona ngarutse kugira ngo tuganire muri kino kiganiro cacu gisanzwe gifise intumbero yo gusangira n'abakunzi bacu inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara, kugira ngo zifashe umuntu wese agikurikirana kumenya ni ryari yo kwitabariza, yotabaza muganga, yo kwitura abavuzi b'amagara y'abantu, canke ni ryari nawe yotabariza umubanyi canke umunyamuryango, umuvukanye, umuvandimwe, kugira ngo bikunde umuntu kumbure ntahave asanga amagara yasinzikaye kubwo kutamenya. None rero ndabahaye ikaze muri kino kiganiro cacu cuno musi gikurikiye icarenganye ubuheruka, catubwira ku kamaro k'ivoka, catubwiye inyungu ivoka rifitiye canke inyungu amavoka afitiye amagara yacu. Muri kino kiganiro rero ntituza kugaruka kuri ivyo vyose twavuganye, tugomba kubabwira ibintu bishika nko kuri bikuru bibiri bitubwira mbega umuntu yofungura rero ivoka ku rugero rungana gute. Kubera umuntu yokwibaza ati mbega none ko imiti yose ifise ingene ifatwa, umuntu bamubwira dose canke posology, urugero umuti afata ko cure. Nakuze numva bavuga ngo burya ngo amagi ngo kire nabiri, umuntu yajya rimwe agaca agira ngo bavuze ngo kire nabiri agaca ajya abiri. Hanyuma umuntu bamusaba ko ngo mpako canke se manyurira ko ngo wapi ngo najiwe ngo ngahasi nkwije kire rero ni igisa c'umuntu canke se ni urugero rw'ivyo umuntu akwiye gufata kugira ngo abafashe ibikwiye ibihuye n'uyo muntu. None rero
muri kino kiganiro cacu gifite intumbero yo kubwira abakunzi bacu bitandukanye bifatiye ku mfungurwa kubera murabona ibi vy'imiti umuntu akoreramo narabivuze ubuheruka no mu bindi biganiro nabivuze kubera ko hari abantu bakubaza ati none uyu muntu ahubwo yarakwiye kwigisha nyene kuri iyo miti nyene afise akatubwira ati uyu muti uvura ibi nibi. Iyi miti yo kwa muganga ni imiti yo kwitonderwa, si imiti umuntu yoza kubabwira abantu ngaha ku rubuga ngo uzofata uyu ngo niwumva umerewe nuko kuko niwayifata nabi canke niwavyitiranya uzosanga bikweza izindi ngaruka mbi nyinshi kubera yuko umuti hamwe urica ugakiza bivanye n'ingene umuntu awufashe. Kubw'iyo mpamvu rero ibi vy'imiti y'ikizungu canke si imiti yo mu mafarmasi turareka ngo abavyize ababikurikiranye bafashe umwanya bakabisanga hariya mu mashuri vyigishirizwamwo babe aribo bagira ntibafata ingingo yo kubiha abarwayi kugira ngo bikorwe neza. None rero umuntu yo kwiyumvira mbega ivoka twabonye mu kiganiro c'ubuheruka tukabona ibintu bishika kuri 6 vyose byatweretse inyungu zaryo, mbega by'ukuri rero umuntu yorya amavoka ngahe? Je mbere ko numvise yuko rifise akamaro kadasanzwe ahubwo norya ngira ngo nkazingahe ku munsi. Ihibambewe abafaransa bo bavuze ngo tout excès est mauvais, bagomba kwerekana yuko igihe cyose habayeho kurenza urugero bica bikwega akarambaraye. Rero ubushakashatsi mu bijanye n'imfungurwa zibereye cyangwa se mu bijanye no vuga ngo na nutrition ifunguro berekana yuko umuntu ku munsi akwiye kurya ikimanyu civoka, no kuvuga ica kabiri civoka nkoresha uko nyene un demi avoka, ica kabiri civoka kuko tuvuze ikimanyu umuntu yayimanyuramo 4 cyangwa 5 naho nyene kumara ikimanyu civoka. Ica kabiri civoka niyo cure umuntu akwiye gufata ku munsi. Muri ico gihe ngo umuntu buri munsi ariye ikimanyu civoka ngo ucusanga novuga ngo ico kimanyu kivuga kingana ngo n'amagrama hafi 100. Ayo magrama 100 nayo ngo aba angana cyangwa se aba arimwo amakilokalori ivyo navyo nyene sinumva ndavyinjiramo cyane kuko ntibikenewe cyane, angana n'ijana na 40 kilokalori ku munsi. Rero ikimanyu civoka kirakwiye kirahagije, ntuzaba wiyumvira ngo kumbure ko habonetse ivoka imwe ngo ntitwoyisangira turi babiri. Uparvenye ushoboye kuronka ivoka buri munsi ikimanyu kimwe civoka kirakwiye ni kwire y'umuntu. Hanyuma kandi ngo umuntu arashobora kwiyumvira kumbure yuko hamwe yoga ivoka naho nyine atangorane canke se ko byo bizana ingorane. Oyaye umuntu ashobora kuba yoga ivoka akayijya yose, nimba kumbure usanga ari hahandi umuntu bavuga ngo adashobora kuyaga imisi yose, ugasanga uririye nka 2 mu nce 3 mu ndwi, ibintu nyene nk'ivyo. Muri ico gihe rero ku bantu batayiga imisi yose nabo ngo bogerageza uburyo bwose mu ndwi bakarya amavoka ari hagati y'ivoka imwe n'amavoka 2 mu ndwi. Muri ico gihe naho nyene ngo vyo bari vyiza, umuntu arashobora kuronkamwo vyankenerwa bikenewe ku magara yacu, ku mubiri wacu turonka mu mavoka. Nuko rero bakunzi bayaga muganga, ikiganiro cyacu cy'uno munsi aha niho kigomba kigarukire. Nizera ko mwumvise bitari bike, murumvise yuko ku munsi umuntu akwiye gufungura ikimanyu ica kabiri civoka. Hanyuma kandi yuko umuntu mu ndwi akwiye kurya amavoka ari hagati y'ivoka rimwe n'amavoka 2. Murumva yuko rero ntihasabwa menshi cyane ku rugero rw'uko umuntu atoyashobora. Ni koko amavoka arazimba aha mu bisagara byo ku migwa mikuru y'intara cyangwa se mu bisagara bikuru by'igihugu cacu, ariko mugabo amavoka ndizera ngaha muri kino gihugu ni imfungurwa zigishoboka umuntu ashobora kugira, ashobora gukorera ko, ashobora gupanga programme, agapanga karere akavuga ati uno munsi ndajya ikimanyu civoka ica kabiri civoka canke uno munsi ndayirya yose
kuko simurutse kuzirya hanyuma ndoca nsiba imisi 2 cempeza mbone kugira nte mbone kurya iyindi gira kabiri nuko rero murumva yuko bishoboka bakunzi bayaga muganga ikiganiro cacu cuno munsi nakigarukiye rero tuzohurire mu kiganiro yaga muganga c'ubutaha jewe Jean Imana namba nenda giteramishije ndabikebanuye ni agahwane.